Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 11 Ndamukiza, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije bwarakoranije inama idasanzwe yari irongowe n'umushikiranganji asanzwe abutwara Deogide Rurema. Bakaba bigiye hamwe ibijanye n'igiterwa c'ipampa uburyo conagurwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kurima ipampa no kurihingura Engineer Gustave Majambere niwe yabanje gufata ijambo avuga ibintu bikuru bikuru vyaranze igiterwa c'ipampa kuva gishitse mu Burundi kugeza uyu munsi. Ubworozi n'ibidukikije, nyakubahwa muhuzabikorwa, tujejwe imigwi ijejwe gukurikirana umugambi wo guteza imbere igisata c'ipampa mu Burundi, banyakubahwa mwese mwizewe kugira muje mu migwi igiye gufasha mwinagurwa ry'igisata c'ipampa mu Burundi. Tugira amahoro, tugira amahoro n'iterambere rirama mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbanje gushimira Imana Data mushobora vyose, yoyo yaduhaye kubaho uno munsi, ikaba yanadufashije tukagera ngaha muri ino nzu y'amanama turi bazima, nihabwe icubahiro. Nagira kandi ndabashimire cyane nyakubahwa mushikiranganji, nongera ndabaha ikaze. Ntangure mvuge yuko abazi igiterwa c'ipampa, ipampa bayita inzahabu yera, bayita or blanc. Ico giterwa cashitse aha iwacu mu Burundi mu 1925. Cashikiye mu kiyaya c'Imbo, hanyuma guhera ico gihe cagiye kigenda gitera intambwe, kigenda gitera imbere, gifasha mu iterambere ry'igihugu mu kwinjiza amahera y'agaciro no kubeshaho imiryango yarenga ibihumbi 200 yarima ico giterwa. Twobamenyesha yuko igiterwa c'ipampa gifise akamaro kanini cyane, kuko karavamwo inyuzi nizo twita mu kinyamazuru coton fibre, zikoreshwa mu guhingura impuzu. Haravamwo n'intete zitanga amavuta amwe kwita amakoto y'umwimerere. Haravamwo rero n'ingaburo z'ibitungwa, ingaburo nziza y'akanovera. Haravamwo n'imigina, imigina barimako ibizinu. Eka akamaro k'ipampa ni kanini cyane. Hari mu 1984 mu ntumbero yuko leta yogwiza aho amahera y'agaciro ashobora kuva, niho yategeka ishiramwe Kojerko n'ikigo Izabu ko vyogira ubushakashatsi kugira ico giterwa gishobore no kurimwa mu zindi ntara. Ni muri ico gihe ubushakashatsi bwatangura mu ntara y'Ukumoso. Ubwo bushakashatsi bwatumye mu 1986 ipampa rishobora gutangura kurimwa mu ntara ya Rutana. Umwimbu ucubandanya umera neza gushikaho mu 1993 mu gisata c'ipampa haboneka umwimbu munini utari bwaboneke kandi ndetse utasubiye gusubira kuboneka. Muri ico gihe twamenyesha yuko umwimbu wageze ku matoni 8,800 vy'ipampa rivuye mu mirima. Ariko rero guhera ico gihe igisata c'ipampa cagiye mu bibazo bidasanzwe,
aho umwimbu rero wagiye ugabanuka gushika naho uja munsi, dufatiye nko mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika naho wageze munsi y'amatoni 1000. Turavye ivyatuma ahanini uwo mwimbu ugabanuka kugeza iyo, harabayeho ibijanye n'indinganizo nshasha y'amapeyizana, aho amapeyizana yahora arimirwamwo igiterwa c'ipampa atasubiye kurimirwamwo ico giterwa. Harabayemwo kandi no kwigarurira canke kwihagira amatongo ku bantu bamwe bamwe bayihagiye. Harabayeho no guhindura intumbero y'amatongo amwe yahora arimirwamwo ipampa. Aha twovuga nk'amatongo yarimirwamwo ipampa ya Cabiza, twovuga itongo ryarimirwamwo ipampa rya Nyabugete, twovugwamwo itongo rya Warubondo, rya Kabezi, eka n'ayandi atari make, aho yagiye ahindurirwa intumbero, gutyo uburere bw'ipampa bukagenda bugabanuka. Tukaba rero muri iki gihe dushimira cyane leta y'u Burundi ko yemeje igashyiraho umugambi wo kunagura iki gisata c'ipampa kugira gisubire gifashe mu iterambere ry'igihugu, kibere n'amahirwe abarimyi bakirima. Ubu twabamenyesha yuko bagabanutse cyane ku buryo bari munsi y'ibihumbi 8. Mwumva ko bigeze kugera mu bihumbi 20 binarenga. Tukaba rero dusubiye kubashimira nyakubahwa mushikiranganji ku kuntu mugenda mutuba hafi muri ibi bikorwa, muri inzira yo kunagura igisata c'ipampa. N'ubu mukaba mwasubiye kubigaragaza. Nshimira rero na mwebwe mwese mwitavye, nkaba nogenda kurangiza aka kanya naronse nongera gusaba nyakubahwa mwese mwaje hano kugira tuze gutega yompi agaseke nyakubahwa umushikiranganji aza kudutekururira. Imana ibahezagire rero mwese, murakoze. Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije Deogide Rurema. Banyakubahwa murikiye mu mugwi w'abahinga ujejwe kugenzura ishigwa mu ngiro y'igitabo c'imigambi, nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ikigo Cogerco, nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ikigo Afritexir, banyakubahwa mwese muri ngaha, mwe wese mucubahira Imana yamuhaye, na mwebwe bamenyesha amakuru. Ndi n'akanyamuneza ntangire kuri ino genekerezo rya 11 Ndamukiza umwaka wa 2022 ko gutanguza icese ibikorwa y'imigwi ibiri, umujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro y'igitabo c'imigambi yo guteza imbere igiterwa c'ipampa, uko nabivuze kurihingura no kurikuramo impuzu, komite de pilotage. Ubundi nawe ukabujejwe kugenzura ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi ufatiye ku buhinga, komite technique. Iyo migwi yose ikaba yashizweho nk'uko mubizi n'umushikiranganji wa mbere kwigenekerezo rya 15 Ruhuhuma umwaka wa 2022. Banje ro gushima, ndabashimira mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa, kuko biduha icizere kandi bikatwereka ko twese turajishinga no kugwiza umwimbu w'igiterwa c'ipampa kugira ngo umufuko wose uronka amafaranga, uyaronse naho n'umunwa ucushikirwa
nk'uko biri mu myitwariko ya leta mvyeyi, leta nkozi rongoye na nyen'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. We yafashe iya mbere mu kutubera imboneza mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Banyakubahwa, nk'uko mubizi, ipampa riri mu biterwa njabukamazi bizanira amafaranga mvamahanga afasha leta mu irangurwa ry'imigambi itandukanye y'iterambere. Ariko rero ico gisata nk'uko mwavyumvise cagiye kiragira ibibazo byinshi, nticatera imbere ngo gifashe abenegihugu ndetse gifashe n'igihugu. Ni muri iyo ntumbero hakozwe igitabo c'imigambi yofasha mu kunagura ico gisata c'ipampa, ifatiye mu kugwiza umwimbu, kuwuhingura neza no gukora impuzu. Uwo mugambi ukaba waremejwe na leta kw'igenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka w'2019, ukazoja mu ngiro gushika mu mwaka w'2027. Mu kugwiza rero umwimbu, leta yashize imbere guha ubuyobozi bukuru bwa Kojerko amatongo kugira ngo igwize imirima, naho bitaraja neza mu ngiro. Uwo mugambi nawo turawubandanya, kubera kandi dukeneye uburyo kugira Kojerko ikore neza. Turiko turaraba ingene Kojerko yokorana n'abandi banyamitahe nka Afritextile. Ivyigwa vy'ibanze vyarakozwe, hasigaye ko amasezerano abahinga bayiga kugira azotegwe ko umukono n'izo mpande zibiri. Muti none iyo migwi igiyeho igiye gufasha iki? Mugiye gukora iki? Iyo migwi rero leta yashizeho igikorwa nyamukuru ijejwe nuko yofasha cane cane mwishigwa mu ngiro y'ivyo bikorwa bibiri duhejeje kubabwira. Tuyihamagarira kuja ku kivi, kanatsinda leta yatoye abo yizeye kandi koko irabizeye. Tubasabye gusenyera ku mugozi umwe, kumviriza abarimyi b'ipampa eka n'abakorera muri ico gisata bose, kuko hajya ibigiye inama bigira imana. Ku ruhande rwacu ntaco tutazokora kugira tubashigikire maze dushike kwihangiro twihaye ryo kugwiza umwimbu w'igiterwa c'ipampa, maze umwimbu ubonetse tuwuhinguremo neza, tuwukoremo impuzu nziza zihesha agateka igihugu no mu makungu. Ni kuri aya majambo rero y'icizere nugururiye ko icese ibikorwa vy'umugwi ujejwe gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'igitabo c'imigambi yo guteza imbere igiterwa c'ipampa, kurihingura no kurikuramo impuzu, n'ibikorwa vy'umugwi ujejwe kugenzura ishirwa mu ngiro y'uwo mugambi. Murakoze, Imana ibahezagire.